Imana yakugiriye neza iguha ikintu ukora. Urashaka gukora umukozi wo mu nzu, urashaka gukora umutaximen, urashaka gukora mu bitaro, urashaka gukora ku ishuri, urashaka gukora muri biro runaka, urashaka ubudandaza, ukora hana hariya. Reka ya majambo y'Imana dufashe umuntu wese afata akanya ko kwiyevariwa. Eske by'ukuri bikorwa nkora, uburyo igikorwa cyanjye ndagitunganya, by'ukuri ndagerageza kuba umuco, ndagerageza kuba umunyu ku buryo abantu bumva ko kuba bari kumwe nanje bafise amahoro, bumva ko ariho ubundi buzima. Twama twabibonye, ugasanga nk'umuntu atari muri serivisi ku kazi, abantu bumva umengo niho bari amahoro. Bani dufashe, bakumva umengo bakwifuza ko yomara nk'indwi atari hari. Kubera iki? Hakaba umuco kuri bo, atera agaragara nk'umwiza kandi aba nk'inzitizi, nk'intambamyi ituma ivyo bari bamwiteze ko batabibona nk'uko bari babyiteze. Mutwe w'amajambo uravuga ngo duhindure ikibano cyacu biciye mu byo dukora. Muri iyi siguro ndipfuza ko twongera guca ku mayange ibintu bitatu batubwiye muri aya majambo yo muri Matayo. Jewe nabihinyanyuye ndabishira mu bice bitatu bikurikira. Icyambere kivuga ngo kubera iki Yesu yakoresheje ikigereranyo cy'umunyu yerekana uko abakristo bakwiye guhindura ikibano cyabo. Agace kagira kabiri karavuga ngo none kubera iki Yesu yakoresheje n'ikindi kigereranyo cy'umuco ariko yereka abakristo uburyo bakwiye guhindura ikibano cyabo. Gatatu, ni gute natwe akazi kacu dukora ku munsi twokifashisha mu guhindura ikibano cyacu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ku batagiriwe umugisha wo kubana natwe ku munsi w'ejo, mu cigwa natanze twaravuze ku bintu bine. Twarabonye isano riri hagati y'akazi no kwizera, aho twabonye ko akazi ni bwirizwa Imana yahaye umuntu, kandi ko kudakora ari ukujya kure y'Imana, kuko mu kazi ariho Imana idusanga, niho duhurira nayo. nka kurya yahaye Adamu na Eva igikorwa cyo kwitwararika itongo, ikama ibagendera ikabasanga ku kivi muri iryo tongo. Kigira kabiri, twararabiye hamwe uko twohindura akazi kacu kagahinduka amaparuwase Imana yadutumyemwo, na cyane cyane ko ariho hantu twasanze tumara umwanya munini cyane gusumba ahandi hose. Ikigira gatatu, twaravye intambamyi dukunda guhura nazo kugira iyo ntumbero tuyishikeko, ariko kandi turanabona nico twokora kugira ngo izo ntambamyi dushobore kuzirengana. Abatarabikurikiranye rero bari ngaha barashobora kubiraba ku buhinga bwa none kugira ntidusubire inyuma rwose, dukoreshe umwanya wacu neza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Aya majambo twasomye yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo aratwereka ko iki gitabo cyose cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo kirimwo ibintu bishika bitanu. Uno munsi turavuga ku kintu kimwe gusa, ari nacyo cya mbere. Mugabo ibi bigabane byose gushika ku kigabane cya 25 cya Matayo kivuga kuri teme zishika zitanu. Iya mbere ivuga ubutumwa Yesu yasiguriye ku musozi bwerekana ubwizigirwa bwitezwe ku bazoragwa ubwami bw'Imana. Aha ni kuva ku gice cya 5 gushika ku gice c'7, ni naho nyene hari teme yacu dukoresha no munsi. Yesu ariko yigisha abantu ubwizigirwa
abantu bitezwe ko abo bazoraga ubwami bw'Imana. Harimo n'ubundi butumwa buvuga ikiciro kigira kabiri, inyigisho zahawe abategerezwa kumenyekanisha ukuza k'ubwo bwami kuva ku gice cya 10. Umuco ugira gatatu ni ibanga ry'ubwami ryavuzwe mu migani ndwi tubona ku gice cya 13. Umuco ugira kane ni uko abantu bakwiye kubana nk'abavukana muri iyo si nshasha ariyo bwami bw'Imana ku gice cya 18. Hama igice cya 24 na 25 biheza biravuga ibizobaho mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu kugira ngo twinjire muri ubwo bwami. Uyu munsi rero uko teme yacu irivuga guhindura ikibano biciye mu bikorwa dukora, turaza kwibanda cyane cyane kuri ubu butumwa buri mu gice cya mbere no kuba kuri igice cya 5, na cyane cyane duhereye kuri aka karongo kacu ka mbere cyangwa ikigwa cya mbere. Igice cya mbere kitubaza kiti kubera iki Yesu yakoresheje ikigereranyo cy'umunyu yerekana uburyo abakwiye guhindura ikibano bamwizera buba bameze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Igihe Yesu yavuka, Bibiri twereka ko Isirayeli yari munsi y'ikiganza cy'Abaromani, yari iganjwe, yari koronijwe n'ubwami bw'Abaromani, ari nabwo bwari ubwami bwa nyuma ku rutonde rw'ubwami uko buzokurikirana nk'uko Imana yabihishuriye Nebukadinezari iciye no kuri Daniyeli ugiye mu gitabo cya Daniyeli. Iki gihe cy'ubwami bw'Abaromani, abitwa abaherezi bakuru cyangwa abakuru b'idini, abafarisayo, bari barifatanije cyane rwose bamatana n'ubwami bw'Abaromani gushikaho batangura gukora ibidahimbara Imana, kandi aribo bitirirwa ko bakwiye kwerekana umuco mu bantu b'Imana cyangwa mu idini y'Abayuda cyangwa ku Bisirayeli bose. Kubera iki babikoze? Muri strategy z'Abaromani, ari nacyo gituma aribwo bwami bwamaze umwanya muremure cyane, ntabwo bafata igihugu ngo birukane bene cyo, oya, baca baraba incabwenge, imboneza muri abo bantu bafashe, bagaca babashira hejuru y'abandi, akaba ari bo bakoresha kugira bakandamize bene wabo. Abakuru b'idini ko bari bafise ububasha ku byo guca imanza, ku byo kumviriza abantu no kurongora ishengero, izo faveri bahawe n'Abaromani bazikoresha cyane mu byo kwirengagiza no gucinyiza bene se b'Abayuda, na cyane cyane mu kwirengagiza ibyanditswe cyangwa ibyagezwe by'Uhoraho. Imana idufashe. Ejo twarabibonye ko kimwe mu ntambamyi zituma tudahindura ikibano, akazi kacu kadahindura ikibano, harimo intambamyi ivuga ko gutinya ko amavantaje, uturusho turonka dushobora kudutakaza, ni kimwe mu ntambamyi nk'izo n'aba bakuru b'idini bahuye nazo. Ibyo byatumye rero bamwe mu Bisirayeli, na cyane cyane abavuka i Galilaya, abo bita ngo ni Abazeroti, bari bafise n'imvugo yabo, ba Petero, baba nk'abantu bakoze icyo twokwita nk'ikiroberi, bigumuye ku ngoma cyangwa ku butware bw'abaherezi bakuru, kuko batumva igituma abantu b'Imana baserukira abandi, ab'Imana yasize imbere y'abandi, bashobora kwemanga kwifatanya n'abanyamahanga. Turi kumwe? Munkurikirane neza, nashatse ko tugenda idonido kugira bidufashe kumva igituma Yesu yaciriye aba bantu uyu mugani cyangwa akoresheje aya majambo muri izi nyigisho ari ku musozi. Muri iki gihe rero, kuko umunyu
muri kontekisi y'abayuda iki gihe murazi ko ubuhinga ntibwari bwatera imbere. Umunyu wakoreshwa cyane ku bintu bibiri, hampande yo kuwufungura. Mu kibano cy'abayahudi umunyu bawukoresha nka firigo. Igihe bashaka ko inyama zimara iminsi zitaboze, bazirunga umunyu mwinshi. Umunyu ukazigama izo nyama, ugacika nka firigo y'uno munsi. Umunyu wafatwa nk'igikoresho gishobora kuzigama inyama kugira ngo itabora. Yesu rero yifashisha ibi abayuda bari bamenyereye, ariko arashaka kwereka ko abantu bakijijwe bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bafise igikorwa nk'icy'umunyu ushobora kuzigama ibibora cyangwa ibyononekara ugatanga ubugingo. Haleluya, haleluya. Acirabwira ngo mukwiye kuba umunyu w'isi. Aba baherezi bakuru bahamagarirwa kuba nk'umunyu kugira ngo bazigame ishengero, nubwo mu gihe cyabo bitaboroheye kubwo kwanga gutakaza ubu burusho cyangwa izi nyungu bari barahawe n'ubwami bw'abaromani. Yesu aracayigisha abigishwa arababwira ngo umuntu niyashaka gukora ibyo ngomba, nimwasohoka mukavuga ubutumwa, nimwashaka gushyitsa icyo ijambo ry'Imana ribasaba, mubwirizwa gukora igikorwa nk'icy'umunyu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Ishengero dufise igikorwa cyo kuzigama isi nk'uko umunyu wazigama inyama mu gihe cyabo hatari bwaboneka ibindi bikoresho bigezweho. Mu kigwa kivuga iby'ibihe by'iherezo no kugaruka kwa Yesu, eschatology, barerekana ko iyi si ifise akanovera kuko twe tugihari. Mana ishimwe. Uko mubona turyohererwa kuba mu isi, turyohererwa kubaka amazu, turyohererwa kwiga, turyohererwa gukorana no gukora ibindi bikorwa, muri iki kigwa cyo kugaruka kwa Yesu kirerekana ko ibi biriho kubera ko ishengero ry'Imana tukiri ngaha umunsi twavuye muri iyi si. Haleluya, haleluya. Umunsi abizera Imana bavuye muri iyi si, Bibiliya avuga ngo isi izobona ibara. Abatazogirirwa ubuntu bwo kuduga cyangwa kuduzwa mu muzuko wa mbere bazobona ibara, kuko Antikristo azosigara aganza isi uko abigomba n'uko abyipfuza kugira ngo atukishe izina ry'Uhoraho, ariko abera bazaba bamaze kuva mu isi. Nicyo gihe Bibiliya ivuga ko hazobaho uburibwe butigeze kubaho kuva isi yaremwa. Mani dufashe. Ibi mubona turyohererwa gukora ibikorwa bitandukanye, uwo munezero uzoba waheze. Nicyo gituma turiko turavuga ku munyu w'isi. Isi ifise amahirwe ko abantu b'Imana bakiyirimwo kandi bagishobora kuzana amahoro. Abaririmbyi turirimbe ngo tubagahore kuko tugishobora kuzana impore mu isi. Nicyo gituma mubona isi igitekanye. Iri jambo ry'Imana rero riraduhamagarira ko abakristo dukwiye kuba nk'uwo munyu kugira ngo abantu bose baturiye ko bashobore kuronka kubaho, bashobore kuronka kuzigamwa. Ariko Yesu yaravuze ngo, kadusubire gato muri aya majambo duhere ku murongo wa 13, muri umunyu w'isi, ariko iyo umunyu uheze uburyohe, niko nakoresha birisubiwemwo, mu yindi biravuze ngo ushize, ngaho bakoresha ijambo uheze. Ariko iyo umunyu uheze uburyohe, ubu kiryoshwa n'iki? Ni ikibazo, mugabo hatanzwe inyishu ngo ntacyo uba ukimaze
atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Muri viziyo y'Imana asangwa akazi n'ikibanza cy'akazi ari ahantu dukwiye kuvugira ubutumwa, kugira ngo ibyo dukora, ibyo tuvuga n'inyifato bizana abandi kuri Kristo. Dufatiye kuri uyu murongo wa 13, iyo tutagishoboye kubikora haba hakwiye kubiki? Muriko murankurikirana? B y'umurongo wa 13 yavuze ngo ntacyo uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugahonyangwa n'abantu. Asangwa ikibanza umukristo akoreramwo ibikorwa byiwe bya misi yose atagishoboye kuba nk'umunyu ngaza n'abantu kuri Kristo, uyu murongo umucira urubanza rwahe? Kuri ako kazi abakwiye kugirana nabahaye uburenganzira mu nyishuri. Abakwiye kugirana uyu murongo urakaze. Muri viziyo y'Imana igihe cyose abakristo tutagishoboye gukora ibyo twabwirizwa gukorera kuri bujya buzima Imana yaduhaye, haba hageze ko idusezerera, haba hageze ko tubuvamwo. Uyu murongo wavuze ngo uwo munyu haba hageze ko uteregwa hanze ugahonyangwa n'abantu bose bagirane barengana. Imana yacu tugire neza cyane. Ntabwo twifuza ko twogera ahantu Imana idusezerera kandi yaraduhaye ikibanza duhuriramwo, ikibanza duhuriramwo n'Imana kugira ngo ivugane natwe, ituganirize muri icyo kibanza. Ibi Yesu yabivuga kuko ya project akura akabona igikorwa cy'ishengero uburyo cyagutse n'uburyo yipfuza ko ishengero rizoshikira amahanga yose, ubutumwa bwiza bugakwira isi yose. Mukwejo twabibonye ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu mahanga yose nk'ikimenyetso cya nyuma cyerekana ko umuhero w'isi ugira ushike. Yesu urakoresha ijambo umunyu, ariko ari inginga abakristo cyangwa bamwakiriye ko aho bari bakwiye kuba kanovera k'abantu, bakaba bazigama abandi kugira ngo ubugingo bwabo ntibwononekare. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Kubera ikire yakoresheje akandi karorero k'umuco. Isezerano rya kera rirerekana ko igihe Yesu yasezeranwa kazoza, yari yasezeranwe nk'umuco uzokwakira isi y'abari mu mwiza. Ikintu cyerekana ko isi iri mu mwiza kuva kuwavugishwa n'Imana Maraki, niwe muvugishwa wa nyuma, gushika ku wundi yavugishwa n'Imana w'umusiguzi bita Jean Baptiste wo mu isezerano rya kera. Bibiliya ivuga ko icyo kiringo cy'imyaka 400 isi yabayeho ata communication iri hagati y'ijuru n'isi. Icyo kintu kiraremereye. Haheze imyaka 400. Bibiliya ivuga ngo nta nyereko, nta buvugishwa, nta urota inzozi, umuntu wese akora icyo yumva ko kimuryoheye, abona ko ari cyiza. Imana yahagaritse kuvugana n'abantu bari mu isi. Mu yandi majambo, isi yari itwikiriwe n'umwijima. Imana idufashe. Kumara ikiringo cy'imyaka ingahe? 400.
ukuza kwa Yesu ko ariko arahanuwe na Yesaya avuga ngo ni inyenyeri yo mu gaturuturu yo mu gatondo, ni umuco w'isi. Cyari ikimenyetso cyerekana ko uwo Yesu niyaza mu isi y'umwiza niwe azomurikira isi, kandi abazomwizera bose azobaha ububasha n'ubushobozi bwo gukora nk'ibyo akora. Haleluya, haleluya. Asangwa ari umuco, azoza nk'umuco, abamwizera bose bazocika umuco bashobore kumurikira abari mu mwiza. Nico gituma Yesu yakoresheje ijambo ngo nta mpande yo kuba umunyu. Abamwizeye abakristo duhamagarirwa kuba umuco w'isi. Kubera iki? Ejo twarabonye ko umwigishwa atabaho ubuzima bwiwe, abaho ubuzima bwande bw'uwamwigishije rometre. Asangwa Yesu ari umuco, twe tukaba abigishwa ba Yesu duhamagarirwa kubaho ubuzima bwiwe kugira ngo tumurikire abari mu byaha. Nico gituma ku bakristo ba mbere abiza kahise k'ishengero bageze muri Antiokia canke Antiyoshe, ni Turikiya y'uno munsi. Cyahoze ari Antiyoshe canke Antiokia, ni Turikiya y'uno munsi. Ngo abakristo bageze muri Antiokia, abantu babaravye uko bavuga, haleluya, babaravye uko bakora, babaravye uko babana hagati yabo, baravuga ngo aba bantu ni abande? Ni abakristo. Ijambo ubukristo cyangwa abakristo ritangura gukoreshwa muri Antiokia kubera ko abakurikiye Kristo bemeye kuba umuco, bemeye kubaho ubuzima bw'uwabigishije, ubuzima bw'uwabahamagaye. Abantu baravuga ngo aba bantu ni abakristo. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Aba bantu ni aba wa mugabo yitwa Kristo. Ariko biratugora muri no misi. Urashaka kwirwana n'umuntu muri service atakwidondoye ko asengera mu Cyarama, ntuwe wabona sembore nimwe yerekana ko ari umukristo. Atakwidondoye ko ari umumetodiste, ntuwe wabona indikateri na ntoyi iri kwirerekana ko ari umukristo. Imana rero iraduhamagarira biciye muri aya majambo ngo twigire kuba twitangiye imbere, twigire kuba tubereye akarorero keza, ibikorwa byacu, ubuzima bwacu buroflete, bwerekane image y'umuco ko tutakigendera mu mwiza. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Iyo rero ishengero ry'Imana rishitse ku rwego rwaho, ibikorwa byabo, akazi kabo gakwega kwegera abandi, kubona ko bari mu mwiza kubera umuco mwinshi ubakira, tuba turi ko turashira mu ngiro iki cyagezwe Kristo yaduhamagariye gushira mu ngiro nk'abakristo. Mugabo birakunda kwibonekeza ko rimwe na rimwe dushima canke tunezerezwa no kuba abanyeshengero, abamambre, abanywanyi b'ishengero gusumba uko tuba abigishwa ba Yesu Kristo. Ni naco gituma nk'iyo bishitse mu ishengero hakabamo ingorane, twama twabibonye, umuntu wese acahagarara mu ruhande rw'umwigisha wiwe. Mana idufashe. Abaje inyuma ya pastori naka bakajayo ukari abigishwa biwe, abaje inyuma y'umujenama naka bakajayo ukari abigishwa biwe. Mugabo rondera bavuga ukuri kari abigishwa ba Kristo
bavuge bati pastori muje nama naka, naho biruko ukuri nuku umuntu wese agacaja ku ruhande rw'umwigisha wiwe, kuko umwigishwa abwirizwa gukora nk'uwamwigishije. Mana yacu tugire neza cyane. Haleluya, haleluya. Imana iraduhamagarira ko dukwiye kuba abigishwa b'umuco. Muri Yesaya 42:6 harerekana ko Isirayeli yari yarahawe isezerano. Imana yari yaravugiye muri Yesaya, abwira Isirayeli ko igikorwa cyabo ari ukuba umuco. Yesaya 42:6, umuco umurikira abari mu mwiza, kugira ngo amahanga yose yava akagera azaronkera umugisha mu bana ba Yakobo, abana ba Aburahamu. Mugabo kubw'ubwibone no kwishira hejuru, Isirayeli ntiyashoboye gushitsira isezerano, bivanze nk'abandi bose, bituma Imana yugurura akaryo ku banyamahanga kugira ngo natwe tube mu gitigiri cy'abashobora gufasha mu gukwirakwiza ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umuntu wese arashobora kwibaza ati none je w'ahantu nkorera by'ukuri ndi umuco nk'uko ijambo ry'Imana ririko rirabisaba. Kuri umurongo wa 14, igihe Yesu avuga ngo muri umuco w'isi, igisagara cyubatswe kwitaba, ahandi yavuga ku mpinga y'umusozi, ntigishobora guhishwa. Haleluya. Umurongo wa 15 ngo ntawodomeka itara ngo babyubike ko igiseke cyangwa igisimbo, ngarikarishira ku gitereko cyaryo, nga riboneshereze abari mu nzu bose. Abariko umuco wanyu ubonesha imbere y'abantu, ngo babone ibikorwa byanyu byiza. Babone iki? Babone iki? Ibikorwa byanyu byiza, hama bagira iki? Bahimbaze so mu ijuru. Ndumva nifuza ko umuntu wese agira ubuntu bwo kuba muri kino kibanza, atangura kwiyumvira by'ukuri, akiyevariwa, akishira ku munzane. Imana yakugiriye neza, iguha ikintu ukora. Urashaka gukora umukozi wo mu nzu, urashaka kuba uri umutaximen, urashaka gukora mu bitaro, urashaka gukora ku ishuri, urashaka gukora muri biro runaka, urashaka kubudandaza, ukora hana hariya. Reka ya majambo y'Imana dufashe umuntu wese afata akanya ko kwiyevariwa. Eske by'ukuri bikorwa nkora, uburyo igikorwa cyanjye ndagitunganya, by'ukuri ndagerageza kuba umuco, ndagerageza kuba umunyu ku buryo abantu bumva ko kuba bari kumwe nanje bafise amahoro, bumva ko ariho ubundi buzima. Twama twabibonye, ugasanga nk'umuntu atari muri service ku kazi, abantu bumva umengo niho bari amahoro. Bani dufashe, bakumva umengo bakwifuza ko yomara nk'indwi atari hari. Kubera iki? Hakaba umuco kuri bo, atera agaragara nk'umwiza, kandi aba nk'inzitizi, nk'intambamyi, ituma ibyo bari bamwiteze ko batabibona nk'uko bari babyiteze. Naho biri uko, mu cete Paulo yandikiye Abikorinto, cete cya mbere Paulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto, igice cyaho cy'icenda kuva ku murongo wa 22 gushika kuri 23, haragerageza kudufasha kwinjira kuri aka gace ka gatatu kavuga ngo ni gute rero twotunganya akazi kacu kugira ngo gahinduke canke kadufashe guhindura ikibano.
ku murongo wa 22 ni Pawulo ubwiwe yariko yishingira intahe, aravuga ngo kuba adakomeye nabaye nk'udakomeye. Kubera iki? Kugira ngo ndonke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo ngirishe bamwe bamwe uburyo bwose. Ngo kandi ibyo byose ndabikora kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo mfatanye n'abandi muri bwo Imana yacu yabicubahiro. Haleluya, haleluya. Pawulo yari kwarerekana uburyo iyi ntumbero y'uko ikibano cyacu, akazi kacu gahinduka ikibanza cyo kuzana abandi kuri Kristo. Pawulo yari kwarerekana ko ntabwo ari igikorwa cyoroshe, ntabwo ari igikorwa cy'umucezo, ni igikorwa gisaba ubwitange. Haleluya, haleluya. Uyu Pawulo turazi ibikorwa byiwe n'ubushobozi yari afise, turazi ubumenyi n'amashuri yari afise, mugabo yari ko ashinga intahe ngo ku bantu badakomeye naricishije bugufi gushikaho naje mboneka nk'udakomeye. Mana yacu ishimwe. Haleluya. Uyu Pawulo Imana yari yaramuteguye mu buryo budasanzwe. Yari umufarisayo par formation, yari yarize ibyigwa byose gushikamo umufarisayo. Mu kinjana cya mbere yari afishe icyo twokwita nk'impamyabushobozi cyangwa diplome ingana n'icyo twita PhD y'uno munsi. Mugabo aravuga ngo nashoboye gufata ibyo bintu byose ndabimanura hasi kugira ngo nshikire na wa wundi aboneka kadashoboye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hariho ibintu bitanu nashimye ko turabira hamwe dukwiye kwiyumvira ko cyane igihe cyose turi ko turwana intambara ngo aho dukorera n'akazi dukora gashobore kuzana abandi kuri Kristo. Icya mbere ni uko umukristo wese ari mu kazi kiwe yibuka ko ijisho ry'Imana rimubona. Yesu ashima. Uri hahandi uhora ukorera akazi kawe, wibuke ko ijisho ry'Imana rigizene rikubona. Igikorwa cyose uhava ukora, nubwo abantu batobibona, nubwo abantu batobimenya, ijisho ry'Imana rirabibona. Abikorosayo 3:17 hariho amajambo akomeye cyane. Reka uwo murongo umwe tuwusome. N'amajambo akomeye cyane aduha exercice yo kurondera ibyo kugororoka. Haleluya, haleluya. Haravuga ngo Abikorosayi, icete cyandikiwe Abikorosayi 3:17, kandi ibyo muzokora mwanze muhashike tujane. 3:17 ngo kandi ibyo muzokora byose, hariho qualificatif byose hatavuyemo na kimwe, mu majambo ko mudasoma turi kumwe, mu majambo no mu bikorwa, muhora mubikora byose mu izina ry'Umwami wacu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Haleluya, haleluya. Muri butike yawe niwafata ingingo ku munzani ukura ku magarama 1000 ukawushyira ku magarama 9, ntaco bitwaye. Mugabira ijambo ryavuze ngo ubikore mu izina rya Yesu. Ubikore mu izina rya Yesu.
ntacyo bitwaye, ubikore mugabo, ubikore mu izina, cyangwa ntimwawusomye neza. Ibyo dukora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu. Hama niwasanga uwo Yesu ahava kwemerera ko uwutirimura, uwutirimure, kuko ushaka kubikora mu izina ryiwe. Haleluya, haleluya. Ku kazi kawe niwasanga ko ejo hari ibibazo byamye bibazwa, urumva hariho ubuzi abantu bakora etike yabwo ubwirizwa kubesha, abatayeri, abafundi, asanga abantu babwirizwa kubesha, ntacyo bitwaye, gusa nibabikore mu izina rya Yesu. Nibasanga uwo Yesu abemerera ko iyo etike bayikoresha, nibaje ko babikore, kuko byose turiko duhamagarirwa ngo tubikore mu izina. Kubera iki? Ibyo dukora byose ijisho ry'Imana riratubona. Niwahenda umuntu, muhende ntaco, mugabo umuhende mu izina rya Yesu. Kiba challenge ikomeye, kiba defi. Uyu Yesu ntava kwemerera ko uhava ubikora mu izina ryiwe, cyabwirwa atoya, aho nitujana, aho nituri kumwe. Hariho abantu bahora barwana intambara kandi ari abakristo, ugasanga ingo zabo zirafise ingorane, umugore n'umugabo bacungana umengo umwe yoshira kuwundi radara, kamera. Umugore cyangwa umugabo wawe naho uzomushyirako kamera, hari igihe bateri zo badesharge, ibyo akora ntubimenye. Ariko niyashima ko ibyo akora byose abikora mu izina rya Yesu, niyo azoba ari buraya mutari kumwe. Haleluya, haleluya. Muzohangayika kuko arafise uwundi mugabo azi ngo ibyo nkora byose, ndi muri mission, ndi mu gihugu, ndi bunaka, iri jisho ry'uyu mugabo rinanicungulia, rirambona, ntaho ndarihungira. Iri jisho ry'uyu mugabo rirasaba ko mba akarorero kugira ngo iki kibanza ndimwo abadukorana batwamana nshobore kubamira ivyamwa ndabazane kuri Kristo Yesu. Mana yacishimye. Ikigira kabiri dukwiye kwiyumvira, hamane yo kwiyumvira ko ijisho ry'Imana ritubona, dukwiye kwiyumvira ko dufise uyundi mukoresha ataboneka mu buryo bw'umubiri. Igihe cyose uri kuratunganya akazi kawe, ibuka ko hariho uwundi mukoresha ataboneka mu buryo bw'umubiri. Ushaka usibe ya karite twari ko turavuga ejo, itose kare, uhenda abantu uko bigomba, mugabo hariho uwundi mukoresha azokubaza ibyo yagutumye. Ni naco gituma muri iki gitabo nyene cyeti cy'Abikolosayi 3:23 haduhamagarira ngo ibyo dukora ntitubikore nk'abariko baraca ingero, ariko tubikore nk'abakorera, nk'abadakorera ibihembo. Haleluya, haleluya. Niwatonda mu botike yawe wumve ko ugiye gukora nk'utari ko araca amafaranga gusa, ugiye guseriva abantu b'Imana. Niwaba uri ku kazi runaka ugiye gukora, ugakore wumva ko utari kuraseriva abantu gusa, ahubwo ufise uyundi mukoresha uzotanga ko konterandi uburyo akazi kawe wagatunganije. Ikigira gatatu dukwiye kwiyumvira ko igihe cyose turiko turondera akazi kacu
gacika ikibanza cyiza cyo kuzana abantu kuri Kristo. Tubwirizwa kuzana inyishu y'ibibazo cyangwa ikibazo bihanze aho turiko turakorera. Dukwiye kuba inyishu, ntabwo dukwiye kuba bamwe mu bongereza ibibazo. Oya, nico gituma muri iki gishinga ntaye cya Pawulo muri cya cete cy'Abikorino twasomye igice cy'icenda, Pawulo kugira ngo atore inyishu afasha abantu yaremeye kuvuga ngo no mu bantu bagaragara ko badakomeye, jewe Pawulo naragerageje guca bugufi kugira ngo mboneke nk'udakomeye muri bo. Hari igihe abantu basigura n'abaya majambo, usanga umuntu akavuga none ngo ngiye kubwira ubutumwa abantu b'imborerwa banwa, naje nzobanza kunywa kamwe. Si yo context. Mani dufashe. Mune yaje kubwiriza umusambanyi none ngo tuzobanza dusambane kugira mboneke ko nabaye nkawe. Oya, Paulo yariko yerekana ko rimwe na rimwe hariho ibintu twahora duha agaciro kanini bidushira hejuru, bituma abantu bashobora kuba kure yacu, bishobora kurema ikintu coba nk'igihome hagati yatwe n'abo dushaka gushikira. Ibyo ni by'ijambo ry'Imana ritubwira ko twicarika kugira ngo dushobore kuja kuri nivo yuko dushobora gushikira abo turondera. Haleluya, haleluya. Kuba uri deje wa entreprise ushaka ko abakozi bawe ubabera umuco, hari icyo bigusaba, kuko ako kantu, izo ndome zibiri zirazana uruhome runiniya cyane. Amen. Amen. Izo ndome deje zirashobora gutuma wa mupranto utamushikira. Nivyo Paulo ariko aravuga ngo kuri abo babone kumengo n'abanyantege nke, ndagerageza kuba nk'umunyantege nke kugira ngo ndabashikire. Ndagerageza guca bugufi ibyo havayo obstacle intambamyi bivemwo nshobore gushikira b'Imana ishaka ko shikira. Izina ry'Uhoraho rihabwa icyubahiro. Ibi rero bidutuma dushobora kumenya gufasha umuntu wese mu ntege nke ziwe akubakwa agakomezwa muri Kristo umwami wacu. Kigira kane, dukwiye kwiyumvira ko igihe cyose dushaka ko akazi kacu gacika ikibanza cyo kuzana abandi kuri Kristo, ni ukwiyumvira no kwibuka ko abatarakizwa bakeneye kubona ubudasa bwacu nabo. Abo bantu bataragirirwa ubuntu bwo kwakira umwami Yesu barakeneye kubona itandukaniro ryacu nabo mu bijanye n'uburyo tubana, mu bijanye n'ibyo twizera cyangwa twemera. Barakeneye kubona uburorero bwiza butuvako bwerekana itandukaniro hagati yacu nabo. Mugabo niwasanga ahantu ukorera ubesha nk'abandi bose, ukarya ibiturire nk'abandi bose nk'uko babirya, ukagira amanyanga nk'ay'abandi bose bagira, ukabeshera abandi nk'uko abandi bose babeshera, ukanka abandi nk'uko abandi bose banka abandi, ni igiki kizohava gikwega aba bantu kuza kuri Kristo? Icya gatanu, dukwiye kwibuka ko akazi ari igikoresho Imana yaduhaye kugira ngo dushikane ubugombe bwayo ku bantu. Ni by'ukuri ko waronse akaryo ko kwiga ugaca diplome iguha ububasha bwo gukora ibintu runaka,
ni by'ukuri ko waronse umutahe ugashobora kwiyensitara ukaba uri kurakora ibi na biriya. Ni by'ukuri ko wagize ubwizigirwa ku bantu bakakuzeza ibi na biriya. Mugabo ni byiza ko wibuka ko akazi ako ari ko kose uri kurakora ni igikoresho Imana yaguhaye kugira ngo ice muri cyo ishitse ubugombe bwayo kuri abo bantu. Haleluya, haleluya. Igihe cyose wibutse ko akazi ukora ari igikoresho Imana yaguhaye, ijambo ry'Imana risharyongera ko ngo nuko rero uzi gukora neza ntabikore bimubera Imana yaguhaye ibyo ukora, yaguhaye igikoresho ukoresha, uzi rero ibyo no kubitunganya neza ntabikore bimubera icyaha. Twebwe turabametodiste, uwatanguje umugwi w'abametodiste apana ishengero metodiste libre, kuko metodiste libre yatanguye inyuma gose yaho umugwi canke muvuma y'abametodiste yarabayeho. John Wesley yatanguye na metodiste, nawe yagiriwe ubuntu bwo gukizwa kubera ibi bintu turiko turavuga ngaha. Yabayeho imyaka myinshi yumvira ko akijijwe, arafata n'urugendo rwo kuja kuvuga ubutumwa muri Amerika avuye mu Bwongereza. Mugabo ngo atashi muhira Imana yacu irazi kwigisha. Haleluya, haleluya. Akiri mu Bwongereza yari umugabo Imana yahaye ingabire yo gusigura. Muri kahise k'ishengero John Wesley ari mu bantu bari bafise ingabire yo gusigura yaka. Yarasigura abantu bagafashwa, abantu bakihana, muri reverse bitangaza biraba. Mugabo Imana imuravyibona ntarakizwa, kuko yaragifise agakiza kubakiye ku mirimo, ku bikorwa. Imana imushira mu icyumviro cyo kuva mu Bwongereza akaja kuvuga ubutumwa muri Amerika. Ashitse yakoresheje yangabire biranka kugenda, abantu baranka kwihana. Arasigura uko ashoboye kose, abantu baranka kwihana, bakamuraba nk'abarabi sinema. Atari frustre, yarushe, yashavuye, ari mu bwato atashi wabo mu mazi. Imana imusangayo iteza ingorane mu mazi. Amazi aragira ingorane, umuyaga uraza mu mazi, atangura kuvuza urwamo, Mana ndapfuye. Ngo yari kumwe n'abandi bakristo bo muri eglise bita Mulavi, bo hako barira batera urwamo, ngo batangura kuduza ibiganza bahimbaza Imana. Haleluya, haleluya. Batangura guhimbaza Imana, batabona cyo kimwe na Wesley abona urupfu, bo babona ubugingo imbere yabo. Ngo barasenga Imana, Imana iraturisha amazi. Atangura kubaza ibibazo, kubera iki mwari ko murahimbaza kandi turiko turahwera? Baravuga ngo wotinya urupfu kuko utarakizwa. Imana idufashe. Inyifato zabo, inyifato bagize bari kumwe nawe, yatumye inyuma y'ugo rugendo aja kubarondera. Mbwira ibanga mufise, baramusigurira ukwizera kwabo kudashingiye ku bikorwa, gushingiye ku kwizera Umwami Yesu. Kariko kubaha ubushobozi niyo bari imbere y'urupfu, bitababuza guhimbaza no gutazira Imana yabo. Inyifato tugira, ibikorwa dukora, amajambo tuvuga, ni vy'Imana ikeneye ko dukoresha ku kazi kacu kugira tuzana abandi kuri Kristo.